amasaro yatanguye mu 2011 muri 2018 yatangujwe n'abakobwa 10 bagize iryo shirahamwe, 4 bahereje kaminuza, 6 bahereje humanite, bose nta kazi bafise, bararaba ndashomaje y'ubu baja hamwe bariyumvira ico bokora ko gushinga salon de coiffure ariyo mubona ngaha. Mu 2016 naho nahejeje amashuri ya kaminuza itsata cyo kwigisha igifaransa, mva nari maze imyaka hafi 3 nshomereye nicaye mu nzu. Nahejeje umwaka w'ubucamanza A2 fise diplôme A2 juridique. Ego nararavye kuguma ndi muhira ngo ndumushomeri mbona vyo ndambira. Ye nta bikorwa bimenyereye abagabo n'ibikorwa bimenyereye abagore. Abakobwa gusa turisuzugura mbengo hari ibikorwa bijejwe gukora abagabo n'ibindi. Ni naco gituma twashinze salon de coiffure. Nakazi cyane wogira ngo nakabahunga ariko natwebwe n'ukuri buke ndabona hari ico kazodufasha mu buzima. Ingorane twahuye turitangura umwuga no kuvuga umwuga bisa nuko ari umwuga w'abahungu. Abakobwa batubonye ngaha byarabatangaza, bamwe mbere bakaza batubwira n'utujambo nyene, bona tumwe imishatsi bakavuga ati timwe ntimwomwa. Hariho n'ubu n'abataremera ko twobamwa bavuga ati mwe turabazi mwiga ntavyo mushoboye ntavyo muzi. Mugabo murabona ko twishobora. Abakenyezi hariho ababiryohererewe cyane, hariho n'abantu bafata bus baje kwimwesha aha. Ati dukeneye ko ari abakobwa batumwe. Hariho n'abandi babona umengo tumwanya mengo ni ibintu bidashoboka, intango ntiyoroshe, twari bashasha mu mwuga, byabaye ngombwa yuko dutangurana n'abahungu badufasha bakaza baratwereka tugira uko mwabasanze bamwe ababonye. Je mugabane ndawumuranye imyaka 13, mbona ababigeme bipfuje bagomba gushinga nabo saro kugira ngo bigane umwuga w'abahungu. Baragerageza kumbaza ndababwira ko umwuga w'igikwaferi kenshi ugenda urahura n'ibibazo bimwe. Ndababaza ati none mwe ko muri abakobwa bizoshika gute bemere ko abantu b'abadamu canke abagabo mu bamwa batari basanzwe bayibona ngahe Bubanza. Baragerageza kumbwira ko bashobora nabo kuraba kugira ngo berekane ko bashoboye. Twari tumenyereye ko tumubwa n'abahungu, amasaro menshi ari ay'abahungu. Sinzi ko abakobwa basuzugura akazi canke babona ko kumbure ataco byobafasha. Yewe naheretswe n'ubundi umuhungu ati hariho abadada hajya baramwa neza verema kandi ntiwidoga verema bariko baragusukura. Yego kweri Abakobwa duhura byinshi mu buzima bwa misi yose. Uhejeje amashuri ntugira akazi, hari igihe usanga bayobrije kuyarondera ukundi kugoboye nyene murabizi. Rero twe twashatse kuba abakobwa b'akarorero tukerekana ko dushoboye koko. Aha abahungu bakura amafaranga natwe twahayakura. Abakobwa uko boheza amashuri ariko boza baragira urunane rw'ivyo bakora, kumbure n'inzira mbi bakunda kujamo zogabanuka. Birabonekana ko nabone ko mu minsi n'imbere nkuko nanje ntunze umuryango n'abazaba batunze umuryango kandi bakabona ko bokwifasha mu tuntu tumwe. Ubu abavyeyi nivyo kubabwira ngo shaka gahuzu kandi baranyigishije, narahejeje nanje hageze aho nokora kugira nanje ndabahe bijya bampaye nanje ibyo nshoboye nzobahe. Ariko turasaba nko mu bantu bari imbere kweri barakwiye kwegera ababigeme bakabona ko uyu mwuga bafise umeze neza, bakabafata mu mugongo mu bibazo bagenda baragira tunaturiya, barashobora kura mu mashini nko bafise amikoro ko yo baterera kugira ngo nabo baronke udukoresho dukwiye bagire gukora neza badahababuka, bicare bakore kuko barahababuka kubera ko bataramara gufata position imeze neza kugira ngo bakuru utuntu twose bisanzuye. Ubwo gwaruka naho abafise uwo mutwe wo gukora usanga hura n'ibibazo by'uburyo kabisa. Mugabo ico no bamenyesha coco mugiye hamwe byose birashoboka kuko nimba muzana 500 igihumbi burya bavuga ngo isoro ribiri riyo rigiye. No bahamagarira yuko boja mu mashira hamwe bakiyungunganya bakarondera ico bokora nabo nyene kuko ntitwaguma duteza amaso leta ngo izoduha akazi biragoye.